itegeko rigenga sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Iryo tegeko rero iyo sentare igengwa n'amategeko yahora igengwa n'amategeko abiri. Hari itegeko ryo mu 2002, hariho n'itegeko ryo mu 2007. Aya mategeko yose yaza aje gutunganya ingene akazi kagenda, ingene abakozi bigenda, ariko akaba ari abiri. Bikaba rero byabaye ngombwa yuko ayo mategeko byoba vyiza agiye hamwe akaba mu gitabo kimwe kugira ngo byorohe gushobora kuyarondera, kuyaraba no kuyasoma umuntu ataza aragiramo ibishushanyo. Hanyuma hari iyindi mvo nyamukuru mbere cyane cyane ni ibwirizwa shingiro abarundi duherutse kwitorera ku itariki z'ukwezi kwa gatandatu 2018. Byazanye ibintu byinshi bishasha bitegerezwa rero gutunganywa n'itegeko biciye ngaha muri iri tegeko rigenga sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, kuko byasaba yuko itunganywa bushasha mu ngingo zimwe zimwe zayo. Hariho kandi n'ibindi bibazo byari bimaze igihe biza biribonekeza ku bijyanye n'ububasha bw'iyo sentare. Bikaba byaravugwa navyo nyene muri ibwirizwa shingiro, ariko ntibiheze ngo bize birakorwa kuko muri ayo mategeko abiri bitari bitegekanijwe neza. Muri iri tegeko rero hakaba hategereza kubamo ibintu byo gutunganya neza ibijyanye n'ububasha bw'iyo sentare. Hariho kandi n'ikijyanye n'ibyo gutunganya ubutunzi bufasha ko iyo sentare ishobora gukora ibikorwa, bigasaba yuko naho nyine ko byari gutunganya ubushasha kugira ngo iyo sentare ironke ubwigenge mu gushobora gutunganya uburyo leta iba yategekanije ibikorwa byayo. Hanyuma kandi byasaba yuko n'abacamanza basanze muri iyo sentare bimenyekana ikibanza cyabo ufatiye ku zindi nzego zose z'igihugu. Kandi hariho izindi ngingo zijyanye no guha ubwigenge iyo sentare kuko ishobore gutunganya neza akazi ijejwe. Hariho kandi n'abafasha b'abacamanza bo muri iyo sentare, na cyane cyane bya bisata by'abanditsi, ibisata by'abafasha mu bijyanye n'ubuhinga muri iyo sentare, kugira ngo akazi kagende neza hazasohokaho ingingo ziba zifashwe zitondewe neza kandi habaye kurondera bikwiriye kugira ngo amategeko akurikizwe, kandi n'ingene isi iragenda bize birafasha kugira abantu bashobore gutegera neza. Bamwe bajejwe recherche, bajejwe ibikorwa bijyanye n'ubuhinga. Hariho kandi n'ibijyanye n'ingene imanza ziburanishwa, procedure navyo nyene vyategerezwa kuginyana. Rero dufatiye kuri kimwe kimwe cyose bijyanye n'ibwirizwa shingiro shasha, hari ingingo y'amajana 232 ivuga ibijyanye n'ikiringo abaja muri iyo sentare baba bafise. Ubwa mbere yari imyaka 6, kuva mu munsi babishize constitution shasha yabishize ku myaka 8. Hanyuma hakaba kandi n'ikindi cyagiyemo kijyanye n'uko abo bazoba bari muri iyo sentare badashobora kuzogira rimwe, hazoza haragenda bake bake kugira ngo abo bandi baje bashasha baronka bafasha kumenya akazi. Hama ku bijyanye n'ububasha bw'iyo sentare, hariho amategeko afatwa ibyo bita acte réglementaire, ugasanga rero yoyo nta buryo bwo gukontorora yuko atari
atoba anyuranye n'ubwirizwa shingiro bwigeze gutegekanywa muri iryo tegeko, kandi bisaba yuko nayo nyine ateza kwisunga ibwirizwa shingiro. Ngaho rero haciye habamo ingingo muri iryo ingingo y'amajana 234 hamwe n'iy'amajana 236 y'ubwirizwa shingiro bashatse gukarifya berekane ko ayo mategeko y'umukuru w'igihugu vyoba vyiza ibwirizwa sentare ijejwe kubahiza ibwirizwa shingiro ariyo igira araba yuko akwije yubahiriza ibwirizwa shingiro atagiye ku ruhande ibwirizwa shingiro. Ivyo ntivyahahora, wazusanga ari ingingo y'umukuru w'igihugu bigorana, naho byashitse hagacamo akantu kakamucamo gatoyi ugasanga hari ikitagenze neza, abantu ntibaronka bitura. Ariko ubuya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro izoba ifise ububasha bwo gushobora kuraba ayo acte réglementaire y'uko yubaha yakurikije ivy'ibwirizwa shingiro bivuga. Byari bisanzwe byateza gukorwa ariko ntibyari byarashyizwe mu itegeko. Hanyuma iyi sentare kandi byarasaba yuko nyene ibijanye n'amafaranga yahora muri rubrique ya ministère de la justice, hanyuma hageze kwangaje amafaranga bikagorana bikarinda guca nyene muri ministère. Ariko ubunya kugira ngo amafaranga akoreshwe, itegeko rizotangwa ryo kuyasohora bizosabwa ryongere ritangwe na president wa cour constitutionnelle bitarize guca muri ministère, kugira ngo bishobore kuborohereza gukora akazi. Bimwe vya independence tuvuga bishobore kuboneka by'ukuri, ntazogire ngo babuje gukora kuko kugira ngo umushikiranganji yoba atarekuye bije uko bikwiriye, ariko bije muzoba mwitoreye mwabahaye bazoba bayifise ko ubasha kwiye. Hariho kandi ikibanza cy'aho bacamanza bakora muri iyo sentare. Ubundi bidahora bitomoye neza mu mategeko aho perezida wa cour constitutionnelle na perezida wa cour supreme ngo biboneke neza umwe wese ikibanza ciwe hamwe n'abacamanza atwara. Ubu rero byaratomowe neza ko umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro aza akurikira mu bijanye na protocole, akurikirana na perezida de la cour supreme. Hama kandi ku bijanye n'iyo haya avantage iyo haya bafise bitegerezwa guca bikurikirana n'ibijanye n'uburyo, naco gituma naho nyene habaye cyo kuraba ko muri itegeko hatojamo ingingo zofasha yuko abo bacamanza bari ku rwego ubwo kandi bafitiye akamaro kanini igihugu hogira ikintu gihinduka ku bijanye n'ingene bafashwe, kugira ngo bashobore gukora neza akazi. Hanyuma kandi murazi ko no mu mugenzi w'ikirundi ugomba guca imanza yaba ari umuntu yifashe akanuranura, bashatse rero kwita yuko bohava baza baranuranura bakora neza akazi. Hanyuma hariho kandi n'ibijanye n'ubwigenge bwabo. Ibijanye n'ubwigenge byarashimikiweko cyane kuko yanama gukoma y'ubucamanza ryari ryaravuzwe cyane, bigasaba yuko rero ibwirizwa shingiro ishasha ryategerezwa kubishimikira ko naryo nyene mu kubaha manda itongerwa, mu kubaha manda kandi atawushobora kuyibakuramo imbere y'uko ikiringo gihera, n'ibindi bituma uwo mucamanza yiyumvamo yuko ari ku kazi ushobora kumunyiganyiza ukuri akuvuga uko kuri, atabo atinya yuko yohava amukura mu kazi kubera iyo manda izoba ifise ikiringo cayo, kandi atanarindira ko yohava asaba akora ibyo gusaba kuko azi neza ko atazokongerwa manda. Hanyuma ku bijyanye n'abafasha muri sentare byarasaba yuko haduzwa nivo y'abantu bamwe bakora abo bita abagrefe,
abagerefe murazi ko ari abantu bakomeye cyane, burya iyo umuntu abantu bariko barabura nibo bafata ivyegeranyo, umuntu afata icegeranyo arateza kuba afise ubumenyi bukwiye kugira ngo ashobore kumva n'ivyo ariko baravuga heza vyandike neza. Si ukugenda rero kwandika gusa, ni ukugenda umuntu akandika ivyo yumva, uko uvuye kuva ukuvuga ko wandika ivyo amajambo gusa, utumva ivyo ariko baravuga mu gusanga uvyanditse mu majambo atariyo. Ivyo ikaba ari vyo mbona noshimikira ko nyamukuru vyatumye rino bwirizwa, rino tegeko, rino bwirizwa bisabwa yuko ryohindurwa. Nkaba nongeye kubashimira, murakoze. Tukaba twemeje ko integuro ibwirizwa yemejwe n'inama nshingamateka y'u